ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Icyubahiro cyose kibicimana yaremye ijuru n'isi. Banyakubahwa mu ngero zitandukanye, indongozi nkuru, umugambwe CNDD-FDD, namwe banyengozi mwese muri hano, nagira ndabasabe mu cyubahiro cyanyu mwemere muduze ibiganza duhane mwiriwe mu izina rya Yesu Kristo. Imana nibahezagire cyane gose. Mbanje gushimira Imana yagize neza, yaratuzigamye, ituzigamira igihugu cyacu, ituzigamira indongozi. Uno munsi turi bazima, twegeraniye hano muri kino kibuga cyo mu vyegwa, twibutsanya amakuru canke ibikorwa vyakozwe na sokuru wacu umuhisi w'inkomezi Petero NKURUNZIZA. Nagomba rero muri kano kanya twinjire mu ijambo ry'Imana. Mwagize neza kuntumira kuko byaranezereye cyane gose, kuko mu barundi bahari boshobora gushingira intahe imirimo myiza nkuruziza yakoze, bayahaga mwene Zakariya yobamo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Byanguye neza cyane, mwagize neza kuntumira. Nikindi gihe ntimuzongerere nabi, igihe cyose muzoba muteraniye kuvuga ibyo yasize akoze no kwibutsa abantu iragi ry'iwe, murampa akanya muzoba mukoze. Imana ishimwe cyane. Rero amajambo dusoma bamaze kuyadusomera, nari amajambo twabonye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 13 umurongo wa 36 hatubwiye ngo yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivy'Imana igomba arasinzira. Imana ishimwe cyane. Muri iki gice n'iki kigabane aya majambo arimwo, Bibiliya itubwira ko Pawulo n'abo bari kumwe bavudutse ahantu hitwa Ipafo, bari mu bwato bafata iperuga h'Ipamfiliya, ariko intumbero yabo kwari ugushika muri Antiyokiya h'Ipisidiya, kwigisha no gushingira intahe umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yatubwira rero ngo bamaze gushikayo, ivyagezwe ngo birasomwa, abavugishwa n'Imana ibyo bakoze nabyo birasomwa. Hanyuma rero ngo babihejeje, abakuru b'isinagogi batuma kuri bo bati, bene data, nimwaba muvuze ijambo ryo guhanura abantu nimurivuge. Hanyuma rero ngo Pawulo arahaguruka ava hasi, Bibiliya tubwira ngo arabamama, hanyuma arababarira. Nanje bantu b'Imana mwemere ndabamame ndababarira. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivy'Imana igomba arasinzira. Imana ishimwe cyane. Mureke ndabibutse yuko hano tudahagaze hano imbere y'Imana muri kino kibuga kugira ngo twibutsanye ahanini ibya Dawidi mwene Isayi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nubwo bifitanye isano, ariko Dawidi mwene Isayi mureke namavuge gatoya, nawe yabaye umugabo w'intwari, yarongoye igihugu cya Isirayeli mu bihe bitoroshe, ariko abintwari akora imirimo ikomeye, Imana ibana nawe. Imana ishimwe cyane.
haleluya. Kubw'ibyo yakoze rero uyu yabayeho hagisigaye imyaka 930 kugira ngo Yesu Kristo aze. Imana ishimwe cyane. Ariko nakumenyesha yuko inyuma y'iyo myaka ibihumbi yose imaze kuhaca atakiriho imva yiwe muri Isirayeli, uno munsi abana, abagore, abagabo, ingero zose z'abantu barakurakurana kuja kuharirira bibuka ibyo Dawidi yagiye yakoze. Imana ishimwe cyane, haleluya. Rero nagomba nababwire yuko turi imbere y'Imana tuzirikana umusabyi wayo, umuhisi w'inkomezi, intwari itazibagiranwa, Petero NKURUNZIZA, umukozi w'Imana. Imana nishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo amaze gukora, ariko ntiryatubwiye ngo yakoze ibi na biriya. Nico gituma turi hano ngo twibukanye, mbega yakoze iki? Imana ishimwe cyane, haleluya. Uri kurabwira abana bakiri bato, ugomba kubabwira idonido kugira ngo bamenye iyi ntwari twibuka uyu munsi. Sogokuru wacu uyu muhizi w'inkomezi yari inde, yakoze iki? Imana ishimwe cyane. Rero ijambo ry'Imana hariya mu Vyakozwe n'Intumwa 4 ku murongo wa 20, Petero na Yohana babwiye abafarisayo bati, twebwe ntidushobora kureka kuvuga ivyo twabonye n'ivyo twumvise. Imana ishimwe cyane. Yohana mu cete ciwe ca mbere murongo wa 3 nawe aravuga ngo ivyo twabonye n'ivyo twumvise n'ivyo tuje kubabwira. Imana ishimwe cyane, haleluya. Rero bamwe muri twebwe twaramubonye aje. Imana ishimwe cyane, amen. Yaje mu gihe igihugu cyari gifise ibivyimba, cyari gifise ibikomere, igihugu cyarasambaguritse, igihugu ari umusaka, igihugu kirimo abantu baze kubana. Imana ishimwe cyane. Ariko dushimira Imana ko yashoboye ibyaboneka ko bitazoshoboka, kuko icambere yakoze nuko yegeranije abadashobora kwegerana bakegerana. Uno munsi akaba yagiye asize ihanga rimwe gusa rizira ubwoko na buriya. Imana ishimwe cyane. Kuba mpagaze imbere yanyu honyene ico kirabishingira intara. Imana ishimwe cyane, haleluya. Bwana ziviwe. Yaje igihugu kikomeretse, kimaze imyaka abantu batabana, ndetse kubera ubube gito bw'indongozi za kera hari igice kinini cy'abarundi cyahunze kitacinjira iwabo, ahubwo iwabo bahabona nko mu mahanga. Mugabo wiyumviye nyuma y'iyo myaka yose kugira ngo abantu basubire kubana, Imana yashimye yuko ikoresha ikiganza cya Petero NKURUNZIZA. Imana ishimwe cyane. Icyo tumuzi ko nuko yiyeguriye Imana wese ayihimbaza ataco yisigarije. Barasoma Bibiliya kavuga nuko Bibiliya nyene ari umwigisha atawumubaza. Abantu benshi baravuga ngo Dawidi niwe yahimbaje Imana cyane, kubera umunsi umwe yigeze gufunga isentire ayifunga nabi, hanyuma shimvye irakoroka, bace bavuga ngo yatamye kugeza naho impuzu zimuvako. Oya, Imana ishimwe cyane, haleluya. Ariko turi ngaha dushingira intahe Imana yuko Petero NKURUNZIZA yahimbaje Imana n'umutima wiwe wose n'ingufu ziwe zose, atana kimwe yisigarije, ku buryo jewe nibaza n'imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ndazi neza yuko nwego nizotanga amanota, mugabo ndemeza yuko kuvyo nabonye n'ivyo niboneye n'amaso yanje yarahimbaje Imana gusumbya Dawidi mwene Isayi. Kandi Bibiliya ho hivuga ngo Dawidi bamubonye rimwe gusa. Imana ishimwe cyane. Ariko uwundi wehewe vyabaye igihe cyinshi. Muribuka neza yuko yahimbaza Imana imvura ikagwa, akibagira ko ari perezida, akibagira ko amazara mutwaje imitaka, agahimbaza Imana akarambarara hasi, imvura imunyagira, ariko ahesha Imana icyubahiro.
mw'isi nzima nta wundi muntu arandikwa na Bibiliya ntabyirandikwa, kuko Bibiliya yavuze ngo Dawidi ngo umwitero warakorotse gusa, ariko ntiyigeze ivuga yuko yahimbarije Imana mu mvura. Oya, ntabyo yavuze. Imana ishimwe cyane. Haleluya, Bwana ziviwe. Ikindi nuko yakundishije Imana abarongoye, kuko yafashe igihugu mu gihe imitwe y'imisozi yose y'igihugu wasanga iri ku tuntu tw'ibitabo, abantu baja kuraguza bizeye indasago, bizeye uduheko, kandi n'abasirimu barimwo. Imana tubabarire cyane. Ariko mureke ndababaza, Imana ishimwe cyane. Umuntu yize nubwo yabarize yagamukama, Imana ishimwe cyane, akagenda ku mupfumu atagira isaro n'urugi yegeka k'igikutso, akagenda akabundabunda agakura impuzu akamucura urasago akamubikamo umunyota w'umurinzi cyangwa w'umuvumu, agaca amutekerera igifyera gipfuye ngo iki kizotuma ngo ube igihangange, ngo nayo inkuba yoza ntiyo gukorako, ukemera ugasobeka ronge maso ugataha. Umuntu akubeshe gutyo, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero yasanze abantu benshi mu kutamenya, ariko ndashimira Imana yuko yageze ahantu igihugu cyose akigendagendamwo, agenda avuga Imana, agenda yakiza abantu agakiza, agenda abigisha gusenga no kuvavanura n'ibigirwamana. Iryo n'iragi tutazopfa twibagiye. Imana ishimwe cyane. Haleluya, Bwana ziviwe. Haleluya. Abaririmbye n'abavuze mu nyuma babivuze, yari umukuru w'igihugu aciye bugufi, acira imanza boro. Imana ishimwe cyane. Petero NKURUNZIZA ntiyigeze yirengagiza amarira y'imfuvyi n'amarira y'abapfakazi. Ntavyo yakoze. Imana ishimwe cyane. Ikindi yakunda gupfukama gusumba kuvyagira, yakunda kuba mu ngoro y'Imana gusumba kuba mu kirimbi we heza. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bibiri byamuranze kandi byaranze na Dawidi mugenzi we. Imana ishimwe cyane. Ikintu cya mbere nuko atigeze yemera yuko izina ry'Imana ritukirwa mu gihugu ciwe. Ndibuka kuri manda yiwe ya mbere harigeze kwaduka ibi bintu bavuga yuko ngo abantu bahuza ibitsina babisangiye, kandi baranatubesha. Imana ishimwe cyane. Ababisangiye ntibobihuza ntibihura, barabuze irindi zina bovyita, baza kuvyambika ikindi kintu kitari naco, ariko n'ibindi bintu by'agahumbire tutazi ingene bimeze, tivyohura ntibatubesha. Imana ishimwe cyane. Ariko ndazi yuko yahagurutse aravuga ati nubwo hoza iki nkiramuswa kino gihugu sizohamagara umuvumo ku ndongozi. Imana imuhezagire cyane. Haleluya. Icya kabiri nuko atigeze yemera yuko igihugu ciwe gisuzugurika. Amen. Nubwo hoza igihangange kimeze gute canke yakaza ishirahamwe ry'ibindi bihangange, yarahaguruka akanka. Mu yindi mvugo, Petero NKURUNZIZA yari umugabo ahaguruka agahangana iyo bikenewe. Imana ishimwe cyane. Ibyo mwarabibonye. Imana ishimwe cyane. Ikindi cyatuma Imana igendana nawe nuko yari umugabo yuzuye urukundo, kandi yari abize urukundo atari rumwe rw'uburyarya. Imana ishimwe cyane. Yari abize urukundo atenda gukunda byo kubujijwa by'umunwa gusa. Urukundo rwiwe rwaratanga. Imana ishimwe cyane. Ukumva umuntu akubwira misi yose ngo ndagukunda ndagukunda ndagukunda, ariko atakintu aguha, uzugira amakenga kuri urwo rukundo. Imana tubabarire cyane, kuko n'Imana yavuze ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi. Watumye igira gute? Watumye itanga. Imana ishimwe cyane. Wowe urabwira umuntu ko umukunda mugaca muvana ukaja kwijugunya nk'ibitabazi, ukijugunya
ibiti bitatu byose ukajugunya mu nda yawe ukanyikarabiya y'umutobe wenyene kandi nawe mu nda nyene hariko hahurira umuyaga mugabo mwahura ngo ndagukunda urabesha Imana tubabarire cyane ariko wewe yarabize urukundo rutanga Imana ishimwe cyane haleluya Bwana ziviwe ndaza abantu benshi ngaha yagiriye neza Imana ishimwe cyane yahaye Bwana ziviwe kandi yarabize ibiganza byiza wa yaguhaye ikintu caragwira Imana ishimwe cyane amen hari umuntu aguha ikintu wagishikane muhira ukamenga waje yasigara gihamagara ariko yarafise ibiganza byiza Imana ishimwe cyane haleluya Bwana ziviwe rero yari umugabo kandi umugabo w'ibikorwa babivuze cyane yarasenga akongera agakora akongera agasenga ukwizera kwe kwari guhamye kandi kwari kujuje ibyangombwa kuko Yakobo yaravuze ngo kujya umubiri utagiramo impemu uba upfuye ngo niko no kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye wewe yarafise umwanya wo gusenga akagira umwanya wo gukora ndetse akabitoza n'abandi Imana ishimwe cyane haleluya Bwana ziviwe yari igihangange kitagira ubwibone Imana ishimwe cyane haleluya Bwana ziviwe nigeze kubivuga igihe kimwe hari umuperezida kubw'impamvu zimwe ntokurirwa ndasubira mu izina ry'iwe yigeze kuza iwacu bari batubareye yuko ubonye perezida udasubira kurwara amaso ariko twose ukuyagwara ahubwo yahazwe usigaye yakuyemo kubera kumubona byadusabye kurira igiti kirekire turi ubwana buto Imana ishimwe cyane haleluya hanyuma rero igiti tuyigeze mu bushorishori kiraremerwa gica kivunikira hejuru hanyuma rero turahuruduka ndagenda igiti kirantabura nongera nkubita umutima hasi mu ivumbi kandi nkubita inda nyene itagiremo ikintu na kimwe Imana ishimwe cyane nagenda kubwira mukuza kumbyuza bambyuje imigere n'inkoni Imana ishimwe cyane amen ariko ndibuka yuko uyu turiko turibuka Petero NKURUNZIZA nibyo nabonye bavuze Imana ishimwe cyane haleluya niyo ariko ararengana akabona umuntu agwaye kwibarabara yahagarika koroteje yiwe akabwira ambilansi bagendanye n'umuganga wiwe akavuga ngo jewe nundeke ndakomeye genda mujane yo kwa muganga Imana yamwijuru mu umugisha we twaramubona tukamugwa mu nda ukamwikurunga ko Imana ishimwe cyane haleluya yari umugabo w'icyubahiro kandi yicishije bugufi Imana ishimwe cyane ibyo nibyo byatuma Imana yamimwiyereka ikamuremesha ikamwereka ko imuzungurutse kandi muzigamye abagendanye nawe n'ababaye mu bikorane bitandukanye mu gihe cyose bigoye muravyibuka iyo ariko arasenga Imana cyangwa hagiye hari igihe ngira Imana yabona ko aremerewe ikavuga ngo reka ndamure ko turi kumwe ikazana urugo hejuru y'izuba ikaruzunguruka mukumva twese ngo heraho Imana ishimwe cyane haleluya kiriya ni ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe natwe Imana ishimwe cyane rero sinagomba kuvuga byinshi kuko byinshi murabindusha kandi hariho n'abazi byinshi ntaranamumenya Imana ishimwe cyane ariko nagomba twibutsanye kuzirikana neza iragi twasigiwe na nyiracyubahiro umuhisi w'inkomezi Petero NKURUNZIZA ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugukunda Imana kuko yayidukundishije kugezaho naho yagiye ayidusigiye mu ibwirizwa shingiro
tuzokwama tumwibuka. Imana ishimwe cyane. Imana mwibwirizwa rikuru yayanditse ubwa mbere, baravuga ngo Imana niyubahwe. Imana ishimwe cyane. Wanaziviwe. Haleluya. Kunda Imana kandi ugendane nayo, witware nk'uko yitwara. Ikindi cya kabiri, kunda Uburundi kugera ku rugero wumva ko binakeneye wona bwitangira, kuko niryo ragi yatweretse. Imana ishimwe cyane. Ikindi, kunda mugenzi wawe, reka kwiyegeraniza ko byose. Imana ishimwe cyane. Amen. Yeremiya igice cya mbere ku murongo w'12, Imana yabwiye Yeremiya, yambwiye ati Yeremiya, nimba witegereje neza, ati jewe ngendera inyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Imana ishimwe cyane. Ijambo Imana yavuze ntirihera. Imana ishimwe cyane. Rero Bibiliya tubwira ngo Imana yari yarahaye Dawidi amasezerano menshi, kandi amasezerano meza y'ibyo izokorera igihugu cya Isirayeli. Ariko Dawidi igihe cyiwe kirangiye, Imana iramubwira ati hariho ibitazoshika ku ngoma yawe, ariko bizoshika kuko nzobikora, kandi nkabikora ku ngoma ya samuragwa wawe ari we Salomo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abasoma Bibiliya murabizi, hari amasezerano menshi Imana yahaye Isirayeli kuri Dawidi. Mugabo Dawidi yagiye bimwe itarabikora, ariko iramubwira ngo humura, icyo nasezeranye nzogishitsa, icyo nasezeranye nzogikora, kuko nzobana na samuragwa wawe Salomo, ibi byose nzobikora ku ngoma yiwe. Imana ishimwe cyane. Nkurunziza nawe yatubwiye ati ndabazaniye samuragwa. Imana ishimwe cyane. Azafashe ukuboko General Major Evariste Ndayishimiye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aravuga ngo ni mumukunde, mumusengere cyane, mumuyoboke, mushigikire ingingo ziwe nziza, ngo kuko hariho amasezerano menshi Imana yahaye Uburundi bwacu y'ibyo izobukorera. Atayo rero hariho yazoshika ku ngoma ya samuragwa Evariste Ndayishimiye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntiyareka no gutanga imburi. Arababwira ngo kandi uzo kwitambika imbere yiwe akagomba kurwanya imigambi ya samuragwa, Imana yo mu ijuru izomukubita inkoni y'icuma. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero iyo uri kuragomba kwibuka iragi ry'umuntu, ukagomba kuryibuka gusa, ariko ntugombe kurigendera, ntacyo uri kurakora. Imana ishimwe cyane. Icyo yasize avuze ugomba kukizirikana, ukakigendera inyuma, ukagikora. Icyiza yakora ukagikora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero nagomba nababwire abantu b'Imana, uno munsi mwabanyengozi mwe, Imana ishimwe cyane. Wanaziviwe. Mufise icyabona gihambaye, mufise icyabona gihambaye. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Aya masezerano yasize, ibyo yavuze tuzobungabunga, ibyo yavuze tuzogendera, ibyo yavuze tuzokora, ni mwebwe dutegereza kuba ba mbere kugira ngo tube ba mbere kubishira mu ngiro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Wanaziviwe. Petero yavuze ngo ibyo twumvise n'ibyo twabonye. Imana ishimwe cyane. Nahereye mu byo nabonye. Imana ishimwe. Ariko hari n'ibyo twumvise ngo mu minsi yiwe ya nyuma. Imana ishimwe cyane. Dahere ngo igihe yoba ariko aragenda kwa muganga, ngo yoba yarafashe umwanya agahagarara mu nzira agasenga. Ibyo twumvanye abo bari kumwe, yasengeye igihugu cyacu, asengera umuryango,
wiwe w'amaraso asengera n'umuryango wiwe wa politiki. Imana ishimwe cyane. Awuragiza Imana kandi ibyo yasenze avuga Imana yaravyanditse. Imana ishimwe cyane. Ariko nahanje nawe, Imana ishimwe cyane, amen, yuko tugenda kuko iragi yadusigiye, yari iragi tugomba gukomeza tukazoritanga kurunganwe rumwe, urundi rukaruha urundi, kubeza nk'uko muri Israeli abantu amagenerasi ibihumbi n'ibihumbi uno munsi bacibuka Dawidi, ivyo yagiye yakoze n'ivyo yasezeranye n'ivyo yabategetse gukora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muhaguruke rero mwirinde ikintu cobacamwe ibice. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mwirinde gucika intege, kuko murazi yuko aravuga ati ntimusamare. Igihugu kiragwanirwa, igihugu kirarindwa, igihugu kirakorerwa. Imana ishimwe cyane. Amen. Tuba bambere banyengozi kumva, amen, akamo kiwe. Ikindi tuba bambere gushigikira ingingo nziza za samuragwa wiwe umukuru w'igihugu uno munsi General Major Vice Ndayishimiye, kuko ari karavyana igihugu. Abafise amaso abona barahabona, kandi abafise amatwi yumva barumva. Urabona ko agenda agera mu makanda yiwe, kandi yifuza ko yamasezerano Imana yari yarahaye inkuru nziza ashika ku ngoma yiwe. Imana yo mwijuru nibahezagire, Imana yo mwijuru nibakomeze, ibagirire neza, muzirikane kandi mugendere iragi rya sogokuru Petero NKURUNZIZA. Imana yo mwijuru ibahe umugisha.